nubwo abantu bafata nabi ntibibaze yuko je mfise imico mibi je ubuzima bwanje nakuze bufise ibibazo men ibibazo iyo ndiko natera story umuntu bitwengeje man just nagiye mu kabare kubera amafaranga yego oya nta mahera je no kura mu kabare nkoresha umugambi je nagiye mu kabare kugira ndonka aho njyama man ubuzima ni bwari bwiza ni bwari bwiza mugabo no musi ndashimira Imana ni bwiza ubumbi wanje kandi ndateka nkafungura njyama ku matera nziza meze neza nta kibazo na kimwe mfise jewe musi umwe banyirukanye home yego gusa nyene ni hari home comtere gusa nyene ahantu hagutunze habari waje nari nashwa yarafise ibintu by'urusaku niki yego rero yaragiye kundengereza urumva agiye kukurengereza ku muntu agutunze tumaze kugwana cavuga ati rero gwero no mwanya nino sa nagira umuntu numwe gushika kwa gatanu azoba ari ngaha mubanze mugende mu mama horo yego ndiyumvira none nje ndiyumvira ati banyirukanye none mbahe nza kuja mbahe umunsi wa mbere kuri isi n'umuntu higa abagenzi bose ndabura bose baranyika numwe yambwira ngo bazomfasha naramuhize kuri telefone ndamubura turanakutana yes nani cyo yigeze amfasha yambwiye ati naca ndakomari cha telefone umuntu aca ama 30,000 ama 30,000 yandiye hotel iryo joro ahantu naraye muri iryo joro ndiko ndiyumvira ahantu mu gitondo nzocanja ico garufite imyaka ingahe ni vuba sikera umuntu wa telefonye je ndakuze numbona uko nuko gusa ari ubugufi muri iryo joro ndiko ndiyumvira ati none man ejo ubuzima buzotangurira he yes urumva naciye ni bo aho nyene nagiye mbona telefone y'umugenzi wanje nigeze guhindaro yego ndamutunga insomen iwabo bamwirukanye yego ndetse yanariye n'umufuko yiwanje nta nuko yafungura n'injya dutetse muhira waranagaburira ya namuhaye indara ahantu atari muhira nongera ndamugaburira tena ku mufuko wiwanje kuko ntihajya injya batetse muhira ariko Jesse byumvikana ko wagutunze amafaranga kuva kera si kuva kera ariko je ndafise umutima wo gutanga kandi amafaranga nuko bagoma bandoga je ndafise inyereri y'amafaranga kandi nzo mu miliyoni uramaze kubibona mu miliyardere ni murindi je yo mpano ndayiziko yego anerefonya ambwira ati umugabo wanje ari muri Tanzania nshaka uburaza kumusanga urumva Imana niyigera itererana wayo tejo mu gitondo ahubwo saa 10 ndazinduka yarazi yuko wirukanye muyiravyaye urumva yego ndagenda arantunga indwi imwe yatangoye kumbwira ngo umugabo wanje yase kurungika ngorasyo nanje kubera ndi umwana w'ubwenge yego narabiravye ndihorera kuko nabona ko ari imitwe urumva atangura kureka kuza guteka ndavuga ati none uyu mukobwa ko tanguye kureka guteka vipi akigirisha muri vile ngo agiye gutobora amatwi kumbe